uzoba ukoze cyane. Mwemu yera ndagukundira umurongozi mwiza, ntaba ari jewe ariko aba ari undongora muri uyu mwanya mwiza. Mvugishijwe nawe kugira ngo ibyo byose ubwoko bwawe ugomba ko bwumva uyu mugoroba bibagereko, hanyuma bigira ikimazi, bigira icyo bihinduye mu buzima bwacu muri ino si. Urakoze, turagushimiye, uhabwe icyubahiro n'ishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, umutambukanyi wanyu n'umuryango wanyu wose, namwe ndongozi mwese muri hano, nagomba mfata aka kanya ndabakeze ko nagiriwe ubuntu nkafata mikro, ndabakeze kuri iyi myaka 5 irangiye mutugiye imbere mu kurongora igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Imana yarakoze kubazigama, Imana yarakoze gukora byose neza kugira ngo tugere uyu munsi muri hagati yacu, hanyuma natwe twigina tunezerwa iby'Imana yakoze. Reka rero dusangirire ijambo ntatebeje, somo uyu murongo nyene wa 29, ibindi ayandi majambo yose tuzomara iminsi turimbura, tuzomara iminsi tuganira ko bayasomye. Ariko nsomye umurongo wa 29 uvuga ngo Mose aramubaza ati, ni jewe ufitiye ishari icyoma abantu bose buhoraho bakaba bavugishwa nawe uhoraho akabashira kw'imwemu yiwe. Niri jambo two kwibaza tuti, mbega aya majambo Mose yayavuze ryari? Yayavuze kubera iki? Hari mu gihe Abisirayeli bari mu rugendo bagana igihugu uhoraho yari yarabasezeraniye. Hanyuma mu rugendo murabizi ntihabura ibigora abari mu rugendo, n'aba bantu b'Abisirayeli hari ibyabagoye. Haheze iminsi 3 gusa batanguye urugendo, hari ibyabagoye, baca batangura kwidodomba, kandi bidodomba cyane, bidodombera Mose, bariko bidodombera n'Imana yamubahaye, Imana yamuhamagaye. Uhoraho aravyumva ari mu ijuru, arashangashigwa cyane, hanyuma aca basukamwo umuriro. Bibiliya iravuga ngo uca uyigiza igice cy'ahantu bari bakoraniye, aho bari bashagaje. Bagihaguruka bava muri Egiputa, usomye mu gitabo cyo Kuvayo mu gice cya 12 cyane cyane ku murongo wa 38, haravuga yuko hari kivange cy'abanyamahanga cyahagurukanye nabo. Bamaze kugenda rero, aha twasomye muri kino gice cya 11, abo rero bibuka ivy'iwabo, batangura kwifuza inyama. Bivuje inyama ntibyahereraho, baca bavyandukiza n'Abisirayeli. Abisirayeli birabandukira, nabo baca batangura kwidoga, nabo baca basubira kwibuka ivyo bahora bafungura bari muri Egiputa. Batangura kwibuka ngo barafungura amafi, ariko bakavuga ngo bayafungura kuri gusa, ariko baba bayaguze ikimoko, baba bayaguze gukoreshwa ibikorwa by'agahahazo, hanyuma bagakubitwa n'ikimoko. Nubwo barya ayo mafi bari bamerewe nabi. Baribuka yuko barya za nkonkombre, baribuka ko barya amapasteke, baribuka ko barya amapapayi, ibitunguru by'amapwaro, ibitunguru by'amagoma, baribuka ngo nuko barya ibitunguru sumu. Ivyo batangura kuba ari byo bibuka, hanyuma baridoga cyane, biguye mu matwi y'Imana nyene, ibandanya kubabara. Aha muri aya majambo uyasomye, jewe nigishijwemwo ibintu 3. Icyambere nikijanye no kwibagira n'ingoga ivy'Imana yakoze, kwibagira ukuntu Imana yabakuye mu buja n'izindi ntambara nyinshi yabagwaniye. Ntibyabatwaye umwanya munini kugira ngo bavyibagire, haciye umwanya muto gose baca baribagira
iby'Imana yakoze. Imana idufashe barundi kazi, Imana idutabare ntitubabibagira n'ingoga iby'Imana yakoze. Nimba hari ikintu kibabaza Imana ni ukwibagira ibyo yakoze. Ibyo kandi bica bigarukana abantu guhidodomba, abantu burya Imana ibonye abantu bibagiye ibyo yakoze, ikibona yuko bamaze kwibagira kwihari, kandi n'ikintu kibabaza Imana cyane gose. Ikigira kabiri nizemwo ni ugushira umutima ku byo tudafise, twirengagije ibyo dufise kandi ugasanga nibyo byinshi. Abisirayeli nubwo bidodomvye, hari ibyo bari bafise kandi byinshi. Ijambere bari bafise, bari bararonse umwidegemvyo nta bikorwa vy'agahahazo bariko barakoreshwa, kandi bongera bakubitwa cya kimoko. Ivyo bari barabikize. Ikigira kabiri bari bafise Imana yari yamaze kubahindura ihanga. Murabizi kugira bashike muri Egiputa bagiyeyo ari abantu 70, ariko baza kuvayo ari ihanga rinini ya cyane. Imana yarabagwije baba abantu benshi cyane. Si ivyo gusa, yari yabemereye kubaha igihugu.